Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Mu Rwanda ho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya Bose. Mwiriwe inshuti zacu ikaze mu makuru iyo kuri no mugoroba turi kumwe na Fidel Niyongabo. Kuva ikibanza c'indege hamwe n'imbibe zimwe zimwe Burundi busangiye n'ibihugu bibanyi byuguruwe igitigiri c'abantu banduye umugera wa corona kimaze gushika ku bantu 178. Ibihugu bidukikije uravye nyinshi itabara yuko tugira inguvu tukiyubara kugira ngo byo tubiri nyuma abo tubandanye dukora ibikorwa. Uyo ni Tade Ndikumana umushikanganje w'u Burundi ajejwe amagara y'abantu. Mu Rwanda umucamanza wo mu rwego rwihariye rwa sentare nkuru mu gihugu yafashe ingingo yo gufatanya imanza zagirizwamwo Paul Rusesabagina na bagenzi biwe 19 bari mu Major Calixte Nsabimana bakunda kwita Sankara yahoze ari umuvugizi w'umugwi wa MSD FLN. Amashirahamwe y'abagira neza muri Ethiopia ariko aritegurira gushikana imfashanyo mu ntara ya Tigray. Imbuga ngurukana bumenyi zirongereza umwuka mubi ushingiye kuri politike no kumoko muri Cameroon. Uyu munsi inama rusange y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU iratanguza inama y'imisi 2 yo ku rwego rwo hejuru ku kiza ca virusi ya corona n'ingingo zikwiriye gufatwa. Idonido ry'amakuru yo hirya no hino ku isi tubafitiye muri aka kanya. Amashirahamwe y'abagira neza muri Ethiopia ariko aritegurira gushikana imfashanyo mu ntara ya Tigray. Diane nini nahazwa raduha ibindi. Izo mfashanyo zigizwe hanini n'ibiribwa, imiti n'ibindi nizo za mbere zigiye gutangwa kwa nyagihugu bo niyo ntara igiye kumara ukwezi iri mu ntambara. Ishami mpuzamakungu ONU na leta muri Ethiopia ejo kwa gatatu niho bashika ku masezerano yorohereza abagira neza gushikira abanyagihugu baharugwa mu miliyoni 6 bakeneye izo mfashanyo. Ubundi niyo ataba iyo ntambara intara ya Tigray isanzwe iharurwamwo abagera mu bihumbi 600 bari basanzwe bakeneye ubufasha. Umwe mu bakozi bari mu bajeje gutwara izo mfashanyo yabwiye itorokanizo ry'amakuru y'abongereza Reuters ko ingwano ikibandanya mu bice bitandukanye by'umurwa mukuru wa Tigray ariwe Mekele. Ikibazo c'umutekano muke muri iyo ntara ya Tigray twibutse ko gitegwa ahanini niyo ntara iri mu zigize Ethiopia ariko igashaka kwigenga. Kuva caduka haraheze hafi ukwezi kimaze guhitana abaharurwa mu majana comora muzabo abegera ku 45 ubu bahungiye ahanini muri Sudan. Urakoze Diane. Imbuga ngurukana mumenyi zirongereza umwuka mubi ushingiye kuri politike no kumoko muri Cameroon. Eugenie Mukankusi aduha ibindi. Uwo mwuka mubi wongererwa ingufu n'itora rya perezida ryo mu 2018 ritavuzweho rumwe. Uko niko raporo y'umuryango ukurikirana ibijyanye n'ubushyamirane ku rwego mpuzamahanga International Crisis Group ICG ubibona. Uyu muryango uvuga ko imbuga nkoranyambaga zitandukanye by'umwihariko Facebook yagombye kuyungurura inkuru zirimo ubumara kandi igasuzuma neza page zayo kugira ngo igabanye umwuka mubi. Raporo y'umuryango ICG ivuga ko Cameroon ubu yugarijwe n'ibibazo by'ingutu kandi yagombye gushaka uburyo bwo koroshya umwuka mubi wa politiki ikanahagarika imvugo zikomeretsa nk'amagambo ahembera urwango rushingiye ku moko harimo gutuma iki gihugu kibira mu rugomo. Perezida Biya umaze imyaka 38 ku butegetsi yatangajwe ko yatsinze amatora yo mu 2018. Kugeza ubu umuyobozi utavuga rumwe n'ubutegetsi Maurice Kamto bari bahanganye akomeje kuvuga ko ari wowe yatsinze. Umuvugizi wa guverinoma ya Cameroon René Emmanuel Sadi avuga ko hari amagambo y'urwango yiyongera ku mbuga nkoranyambaga. Aya maganira ku mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi avuga ko bashaka guca intege ubuyobozi bwa Paul Biya. Mu ijwi rya guverinoma yasabye abanyakameruni abagore n'abagabo aho bari hose haba imbere mu gihugu cyangwa hanze kwima amatwi ibintu byose byashaka guhungabanya igihugu aho byaba biturutse hose. Tugushimire Eugenie. Uyu munsi inama rusange y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU iratanguza inama y'imisi 2 ku rwego rwo hejuru ku kiza ca virusi ya corona n'ingingo zikwiriye gufatwa. Thomas Kamirinda araduha ibindi. Inama irahuza abayobozi b'isi barenga 100 bakoresheje ubuhanga bw'amashusho. Umuvugizi wa president w'inama rusange ya ONU Volkan Bozkir avuga ko bagomba gushyiraho uburyo bwo guhuza ibikorwa ku rwego rw'isi hagati y'ibihugu, umuryango w'abibumbye n'amashami yawo n'abikorera ku giti cyabo.
abayobozi b'isi bagomba kubanza kurebera hamwe ibyakozwe kugeza ubu mu rwego rwo kurwanya COVID-19 cyane cyane ibirebana n'ubushakashatsi ku nkingo zayo n'ingamba zo kuzahura ubukungu bw'isi yose bwituye hasi cyane. Ingaruka zabyo nk'uko Loni ibivuga, abantu miliyoni zirenga 200 bashobora kugwa mu bukene bwa nyakujya, ku buryo abaturage b'isi barenga miliyari 1 bashobora kuzaba bamaze kubugeramo mu mwaka w'ibihumbi 2030, ni ukuvuga rero mu gihe kitarenze imyaka 10 iri imbere. Iyi nama yo mu rwego rwo hejuru muri Loni ibaye uyu munsi ku wa 4. COVID-19 imaze kwica abantu bagera kuri miliyoni 1.5 ku isi yose. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri ku isonga kurusha ibindi bihugu n'abantu bamaze guhitanwa na virusi ya corona hafi 274. Ibitangazamakuru binyuranye bivuga ko abahoze bayobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika Bill Clinton, George W. Bush na Barack Obama bashobora kuzafatira urukingo rwa COVID-19 kuri televiziyo mu minsi iri imbere. Urakoze Thomas. Nga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ivanka Trump, umukobwa akaba n'umuhanuzi wa Perezida Donald Trump, yagirizwa gukoresha nabi amafaranga yaragenewe bimwe mu birori bijanye no kurahiza se wiwe mu banga ya Perezida wa Amerika. Ibindi na mugenzi wacu Diane Nini nazo. Umushingwamanza mukuru mu gisagara ca Washington DC ariwe Carl Racine yemeje ko Ivanka yatanguye guhatwa ibibazo bijanye n'ino dossier kwa kabiri w'ino ndwi, abanje kurahira no kwemeza ko amakuru yose aza gutanga ari ukuri. Uwo mushingwamanza tumwe mu turorero n'ivyagije atanga harimo amahera yatanzwe vyitwa ko ari ay'ibirori byakurikiye ukurahira kwa Perezida Trump mu 2017, ariko ahavaja mu mufuko w'umuryango wa Perezida Trump. Nko ku mugoroba w'igenekerezo rya 20 ukwezi kwa mbere mu 2017, Trump arahira. Carl Racine yemeza ko facture yo kwivuna kanyota hagati y'abana bakuru batatu ba Trump yagagamishijwe. Iyo facture yo kwivuna umusase hagati y'abana biwe batatu aribo Donald Jr., Ivanka na Eric Trump kwabereye ku hoteli ya Trump nyene bwite iri aha Washington DC, irenga amadolari 300,000 nk'uko umushingwamanza abandanya bisigura. Muri rusangi amafaranga ibiro by'uwo mushingwamanza bishaka kugaruza vyemeza ko yakoreshejwe nabi no miliyoni w'amadolari. Umuvugizi mu biro vya Perezida Donald Trump amenyesha makuru abajije ivyino dossier yirinze kugira ico avuga. Ni mu gihe umurwi wateguye ivy'ibirori vyo kwimika Trump wowe manga ko amafaranga yose yakoreshejwe mu muco kandi atatsesagura canke inyuruzwa ry'uruceri na rumwe byaba byarabaye muri ivyo birori. Barakoze bagenzi bacu kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi bahejeje kudushikiriza. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mushobora no kudukurikirana kuri Facebook no ku kibanza cyacu cya internet arico www.akaburungu radio yacu voa.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Rwanda, umucamanza mu rwego rwihariye rwa sentare nkuru mu gihugu yafashe ingingo yo gufatanya imanza zagirizwamwo Paul Rusesabagina na bagenzi be 19 bari mu Major Calixte Nsabimana bakunda kwita Sankara. Umucamanza avuga ko abagirizwa bose uko ari 200 bahurira ku vyaha by'iterabwoba. Umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika mu Rwanda Eric Bagira ubusa duha ibindi kuri iyi nkuru. Iki cyemezo cy'umucamanza cyo guhuza imanza za Bwana Paul Rusesabagina, Major Calixte Nsabimana bakunze kwita Sankara, Captain Herman Nsengimana n'abandi 17 kije nyuma y'ubusabe bw'ubushinjacyaha ubwa Major Sankara nubwo baregera indishyi muri izi manza. Ku bushinjacyaha buvuga ko izi manza z'abantu 20 bahuriye ku byaha bifitanye isano, buvuga ko kwisonga Bwana Paul Rusesabagina ari we wari ukuriye umutwe bwite w'iterabwoba wa MRCD FLN, mu gihe Major Nsabimana bakunze kwita Sankara ndetse na Captain Herman Nsengimana bo mu bihe bitandukanye bagiye baba bavugizi bawo.
abaregera indishyi bo bavuga ko guhuriza izi manza hamwe bizaba umwanya mwiza wo kubona indishyi itubutse kandi mu buryo bworoshye. Ni mu gihe mu byifuzo bya Sankara we aheruka kubwira urukiko ko Bwana Rusesabagina yita ko yari shebuja mu mpuzamashyaka ya MRCD baramutse babahurije hamwe mu rubanza wamubera undi mwanya mwiza wo kuvuga uko ibintu byagenze kimwe ku kindi. Ubushinjacyaha buvuga ko n'abandi baregwa bafashwe mu bindi bihe bagiye biyemerera ko bahuriraga mu bikorwa by'iterabwoba mu mutwe wa MRCD FLN, bakemeza ko bamwe muri bo bari abayobozi ba gisirikare abandi ari abayobozi ba gisivili. Urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'iby'iterabwoba ruvuga ko iyo rusesenguye ibikubiye mu nyandiko zitanga ikirego ku baregwa bose rusanga izo manza zifitanye isano. Mu byo bahuriraho rwemeza harimo kurema umutwe w'iterabwoba no kurema umutwe w'ingabo utemewe. Umucamanza ukuriye inteko iburanisha ashingiye ku itegeko rigena ububasha bw'inkiko yavuze ko izi manza ziramutse ziciwe rumwe ukwarwo asanga imikirize yazo ishobora kuvuguruzanya. Ku manza nk'izo zisobekeranye iyo zaregeye urukiko rumwe, perezida w'urwo rukiko abyibwirije cyangwa se abisabwe n'umwe mu baburanyi ategeka ko ziburanishiriza hamwe mu rukiko rumwe. Icyo cyemezo kandi gishobora gutegekwa n'inteko iburanisha urwo rubanza iyo ubwo busabe bwabereye mu iburanisha. Ku migendekere myiza y'imanza, umucamanza avuga ko yasanze imanza za Paul Rusesabagina n'abandi bareganwa Majoro Sankara na Kapiteni Nsengimana zigomba guhurizwa hamwe kubera ko kuzitandukanya imikirize yazo ishobora kuzavuguruzanya. Ibi byahise bigira ingaruka ku iburanisha ry'urubanza rwa Majoro Sankara n'urwa Kapiteni Nsengimana rwari ruteganijwe ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka, bituma urubanza rwahurijwe hamwe rushyirwa ku yindi tariki. Nyuma yo kwemeza ko abantu 20 baregwa ibyaha by'iterabwoba bagomba kuburanishirizwa hamwe, umucamanza ntacyo yavuze ku busabe bw'abunganira ababuranira indishyi bari basabye ko urubanza rutakomeza kuburanishirizwa ku ikoranabuhanga rya video conference. N'icyifuzo cyari cyatanzwe hashingiwe ku mubare munini w'abaregwa muri iyi dosiye. Ababuranira indishyi basabaga ko bahurizwa hamwe mu rukiko kuko ngo ku ikoranabuhanga batamenya buri umwe wese bireguye. N'imbogamizi urukiko rwari rwavuze ko narwo rusanga ifite ishingiro, ariko nanone gahunda ikazagenwa n'umuvuduko w'icyorezo COVID-19 cyaba kigezeho ku munsi w'iburanisha. Icyemezo cy'umucamanza cyo gukomatanya izi manza gifashwe nyuma y'ijambo ry'umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yavuze mu kwezi kwa 9 uyu mwaka ko abaregwa bose bazisanga mu rukiko bashinjanye umwe ku wundi. Hari nyuma y'igihe gito agaruka ku ifatwa rya Paul Rusesabagina, ariko bitangazamakuru by'igihugu Perezida Kagame yavuze ko abari bamaze gufatwa bose bazagiraho bahurira buri wese ashinja undi ibyo bakoranye hagati yabo. Icyakora ari mu rukiko aburana urubanza rwe ku ngingo y'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo Bwana Paul Rusesabagina we yabwiye urukiko ko ubwe akurikiranyweho ibyaha ku giti cye nta bandi bantu ubushinjacyaha bwita amashumi yazibareganwa. Abaregwa bose uko ari 20 bahurijwe muri dosiye imwe baregwa ibyaha by'iterabwoba bishingiye ku bikorwa by'umutwe witwara gisirikare wa FLN. Uyu mutwe ushamikiye ku mpuzamashyaka ya MRCD mu myaka ya 2018-2019 wigambye ko ari wagabaga ibitero mu bice bitandukanye byo mu ntara y'Amajyepfo no mu Burengerazuba bw'u Rwanda. Ni ibitero byahitanye bamwe bigakomeretsa abandi bigatwika bikanasahura. Ku isonga habanje gufatwa Majoro Nsengimana bakunze kwita Sankara aregwa ibyaha 17 byiganjemo iby'iterabwoba. Ni mu gihe uwamusimbuye ku buvugizi bw'umutwe wa FLN Kapiteni Herman Nsengimana we aregwa ibyaha 6 ubutabera buvuga ko byose bihura n'ibyo Sankara aregwa. Naho Bwana Paul Rusesabagina wafashwe nyuma wamamaye ku bwa filime Hotel Rwanda we aregwa ibyaha 13 nabyo byiganjemo iby'iterabwoba. Urubanza rukomatanije hamwe ruzatangira kuburanishwa kuva ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa mbere umwaka utaha 2021. Bagira ubusayijwi rya Amerika Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Turagushimiye Eric. Mu Burundi abantu 178 nibo banduye umugera wa corona mu mezi abiri aheze no mu ntango ya kuno kwezi kwa 12. 174 baje bava hanze y'u Burundi mu gihe 4 banduriye mu Burundi. Leta imenyesha ko ikiza kihari ari cyo cyotuma abarundi bategezwa kubandanya gukurikiza amategeko y'ukwikingira. Inkuru dushikizwa na Desirato Ngimana. Muri icyo kiganiro n'abamenyesha makuru ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, umushikiranganje Tade Ndikumana yamenyesheje abo baza mu Burundi bakabasangana uwo mugera wa corona iyo baza baturuka n'ingene binjira mu Burundi. 166 binjirana baciye ku mbibe dusangiye mu Tanzania. Abandi bazana indege abava mu Rwanda byerekana yuko ibihugu bidukikije kuna disi nyinshi bisaba yuko tugira ingufu cyibara kugira ngo dusubira inyuma abo tubandanye dukora ibikorwa. Kompanyi zose tugenda turaba abantu batuzaniye, hamurana yuko Ethiopiane imaze kuzana 13 bagwana
Kenya 12, Brussels Airlines 5, Rwanda Air 4, abaza na UN 2, Uganda Airlines 1. Umushikiranganje w'amagara y'abantu amenyesha ko inyuma yabo baza n'indege harabaca mu kinywabi bakinjiza uwo mugera mu Burundi. Abo rero Tade Ndikumana amenyesha ko bagiye gufatirwa ingingo ruhasha. Teze ya COVID ugenda uriha amahera 10 gusa ya fishi utariha mu kugarutse ufasha kugira ngo turonka ama reactive baca bakwepa akacaca ikigoma akaza n'amaguru cyane n'imodoka umuzigazanye yari gutanga ikori muri obe akaca yizira mu ijoro akaca yinjira ntaje muri quarantaine akaca yinjira ugasanga hamwe yashitse hagati mu gihugu. Abo rero twabivuze neza umuntu yezoca hose amapasiporo yabo gusaba abajejwe umutekano muri FAF ko bayagumya barabe neza uyu muntu ajabaye kuko hariho imigenderanire isanzwe ihari hagati y'abene gihugu bo ku ntara zihanwe na Tanzania aho usanga bari hakurya bakarima hakuno bakarima isoko ibyo nta ngorane kuko nta hantu kure baje mugabo abantu wese azobavuye mu kindi gisagara Dar es Salaam n'ahandi azoshikira muri quarantaine mu ntara azoba yinjiriyemo. Muganga Tade Ndikumana asaba abashaka impapuro zerekana ko batanduye baba bava mu Burundi baje mu makungu canke abavayo ko bategerezwa kubahiriza amategeko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwashinze. Kubera ko twabonye ko ari abantu benshi bagenda hanze turaje dusanga abakozi bo muri NSP irasa n'ibiko birabagora dusaba yuko bo kubahiriza amasaha 48 imbere kuja gusaba certificate kuko hari abaza ugasanga bwati genda keneye certificate nza kugenda ku mugoroba canke je mu gatondo ivyo bituma tudakora neza. Turamenyesha bene gihugu yuko bategerezwa kuza kuko tubaha certificate imara amasaha 72 byumvikana yuko rero mu masaha 48 ari ubo kwitegura ntibaze basha bagenda ku mugoroba cyangwa basha bagenda bukeye ugasanga biriko birorohereza abakozi baba muri NSP bategezwa gukoresha ubuhinga bize kugira ngo batange amacertificate ameze neza. Ikindi naco twabonye nuko mu basaba kugenda hanze baza kwipimisha barondera certificate tumaze kubonamwo ko harimo abagwayi cyo gituma twaze dufata ingingo yuko abo bose bazoja gusaba urupapuro cyangwa kwipimisha muri NSP bategeza kugenda bambaye mask. Muri kino gihe ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bumenyesha ko amahoteli amwe atubahiriza amategeko y'abantu bari mu kato. Kubera ivyo muganga Ndikumana amenyesha ko amahoteli yose yakira ingenzi ategerezwa gusinya amasezerano na leta yo gukurikiza amategeko agenga abantu bari mu kato abatayakurikije bagahanwa by'akarorero. Kugeza rero kuri uno wa kane nkuko bishikirizwa n'umushikiranganje w'amagara y'abantu abamaze kwandura ico kiza kuva giteye ni 692 630 barakize 61 baracari ku miti nayo umwe akaba ari we amaze kwitaba Imana. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Urakoze Desire. Mu Rwanda amashyirahamwe akorana n'abagendana ubumuga yemeza ko hakiriho intambwe gutera mu gutanga inyigisho ku bana bafise ubumuga butandukanye. Ko kamo bagatera kuri rino genekerezo rya 3 kwezi ku 12 amakunga himbaza umunsi wahariwe abagendana ubumuga. Inkuru y'umenyesha makuru Asumta Kabo yari Kigali. Imiryango inyuranye ihagarariye abafite ubumuga butandukanye bongeye kugaragaza ko bishimira intambwe bagenda batera irimo ko hirya no hino mu gihugu hagiye hubakwa ibikorwa remezo bibafasha kugera hose mu gihugu ariko bagihura n'ikibazo gikomeye mu myigire y'abana bafite ubumuga. Iyi miryango igaragaza ko henshi mu mashuri yo mu Rwanda hataragezwa imfashanyigisho zihariye kuri aba bana ndetse ko no kubona abarimu bahuguriwe kwigisha abana bafite ubumuga bikiri imbogamizi. Mu kiganiro abagize iyi miryango bahaye itangazamakuru ku mugoroba kuri wa gatatu buri muryango wagaragaje imbogamizi uhura nazo mu myigire y'abana bafite ubumuga. Samuel Munana uyoboye ishyirahamwe ry'abafite ubumuga ko kutumva no kutabona yari mu ijwi ry'umusemuzi we agaruka ku ngorane abana bafite ubumuga bahura nazo. Ugasanga abana mu ishuri umwarimu wigisha nta rurimi rw'amarenga azi, abana 90% bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga bavukira mu miryango y'ababyeyi badafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga kandi bababyeyi ntabwo bazi ururimi rw'amarenga. Ubwo si umwana aziga uruhe rurimi, abarimu bamukosora
bakamuha 0 kubera bitewe n'uburyo yanditse urwo birimo, ugasanga abana bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga barakererwa cyane. Hanyuma kubera zamuwe bakavuga ngo reka tumwimure. Izi mbogamizi abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga bafite bazihuriyeho n'abafite ubumuga bwo mu mutwe. Nteziryayo Peter, umuyobozi w'ishuri rya Gatagara, rimwe mu ryigisha abana bafite ubumuga bwo mu mutwe, wasobanura ko amashuri y'aba bana akiri make mu gihugu. Ariko uyu munsi amashuri aracyari make, n'amashuri niyo yaboneka abana bafite ubumuga bwo mu mutwe bafite ubushobozi buke bwo kwirwanaho ugereranyije n'abandi bantu bafite ubumuga. Uyu mwana ishuri ramutse riboneka rimwe mu karere rikaba riri mu murenge umwe, ni urugero, bakaba batuye mu wundi murenge, ntabwo yabasha kugeza kuri rya shuri ngo anicure. Ibibazo byagaragajwe n'abahagarariye imiryango inyuranye yita ku bibazo by'abafite ubumuga byiyongeraho n'ibiterwa n'imiryango igiheza aba bana, cyane cyane abatabona. Bwana Mukeshimana Jean Marie Vianney akorera umuryango w'ubumwe nyarwanda bw'abatabona. Dufite ikibazo cy'imyumvire twebwe y'imiryango nyarwanda, usanga ahantu umwana utabona ari we kugira ngo azajye ku ishuri baramureka ko n'ubundi baravuga ngo bagiye kumuta amafaranga y'ubusa, ugasanga bigishije bene nyina we ntahagiye. Nubwo biruko ariko leta yatangiye kwita kuri ibi byiciro, ishyiraho gahunda zabo zihariye, ababyitabiriye mbere bakagira n'ababyeyi babibafashamo, ubu bageze kuri. Urugero ni urwa Madamu Mukanziza Venansiyo ufite ubumuga bwo kutabona, afashijwe na leta n'ababyeyi be, ubu yaraminuje. Ngiye nyine nanjye kuko nagize ubumuga nari ndi muto imyaka 5-6, ariko nagize amahirwe mbona ngeze ku ishuri baranjyanye, hanyuma rero mbasha gukurikira nyandiko ndi mutoya, mbasha kuyikomezanyamo n'amashuri yanjye yose. Urumva twarangizaga segonderi kubera ibyo bibazo by'imbogamizi, batarabasha kumenya ko batabona biga mu makaminuza, bamwe bakicara nk'umwaka ugasanga haje nk'indi promosiyo tukagwira gutyo. Rero bamwe bari Kiye, abandi bari Butare. Njyewe masters nakoze ubundi kuko nize uburezi muri Kiye, yari special need education, nashaka kumejaringa mu bijyanye n'uburezi bwihariye. Rero njye natangiye masters uburezi bwihariye mu Rwanda butaraza, ubwo rero biba ngombwa ko njya kubyigira muri Kenya. Nyuma ya kaminuza, Mukanziza ni umugore wubatse, afite umugabo n'abana 4, kandi yemeza ko yiteje imbere nubwo abana n'ubumuga bwo kutabona. Urabyuka ugategura abana, bamenya ngo iniforme zabo ziratunganye, zirasa neza, muri weekend barazitunganyije, cyangwa nawe nimba nta n'umukozi ufite uzigufura. Dufite intoki, abafite ubumuga bwo kutabona nta kindi kibazo, tuzigufura, tuzikora buri kintu cyose. Ndayitera rero ugakora isuku, gukoropa turabizi, tukoropa neza cyane. Nyobe ko hari benshi batayifite iyo masters mfite, ni nk'umugisha Imana yampaye. N'ikindi cyose na ministre rega namuba nkuko abandi bamuba, nta gitangaza kirimo uko bayobora, nanjye nabikora. Ntibyananira, ntibigutangaze ko hari umwana ushobora gushikisha igipesi nyina nta kimudodere, ariko ngiye ibyo ntabwo bishoboka, nta kimudodera kandi akagenda. Kugeza ubu leta yategetse abubaka korohereza abafite ubumuga bunyuranye kugira ngo babashe kugera mu nyubako zabo. Uburyo bwo korohereza abanyeshuri bafite ubumuga bwashyizweho nubwo butaragera mu mashuri yose yo mu Rwanda, ndetse abafite ubumuga barahagarariwe mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Imibare iherutse y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare igaragaza ko kugeza umubare w'abantu bafite ubumuga bagera ku 445 na 256. Asumta Kaboye, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Urakoze Asumta. Tukivuga ku bibazo vyugarije abagendana ubumuga mu Burundi, bamwe mu bagendana ubumuga bamaze kwijukira imyuga batera kamo leta y'u Burundi gukura mwibarabara abagendana ubumuga, bagisegerereza bakigishwa kwireshaho. Mugenzi wacu Desire Hatungimana araduha inkuru y'idonido. Bamwe mu bagendana ubumuga butandukanye bamaze kwijukira imyuga bavuga ko babayeho kandi babeshejeho imiryango kubera imyuga itandukanye bakora. Bernadette Nzokira arongoye uruganda rwo kubarira impuzu no gukora ubundi bugenegene rukorera muri zone ya Rohero mu gisagara ca Bujumbura. Avuga ko we nabo bari kumwe bariko baratera intambwe, naho hari intambamye zibabuza kuronka abagura ibyo bahingura mu ruganda. Ico novuga ko cagenze neza ca mbere nshima nuko tukiri kumwe. Ego mugabo ibibazo byo ntivyari bibuze kuko tumaze gutangura twarakoze. Mugabo dukora dufise umuntu yitwa ko ari imbere yacu, mugaharagera igihe atubwira ati ubu rero ndabarekuye, nshaka ndabe muje muri autonomisation, donc mwibeko mugerageze gukora murondera uburyo. Muga rero twagiye turahura n'izi ngorane zagiye ziraba mu gihugu. Urumva
tugeze ahantu twokoze haciye haba ibya 2015 ivyo rero byaradutumye tutakora neza kuko uruja n'uruza rw'abantu ntigwasubiye kumera neza kandi twebwe ibintu dukora kenshi ni ibintu bihurumbirwa n'abanyamahanga ego twari dufise na marché yo mu Butaliyana hariho ishirahamwe ryitwa Ecomedia ridufashe mu mugongo naryo nyene ryabaye nk'iriturekuye kuko turacari ko turakora turacari ku rubuga haragiyemwe n'iki kintu ca corona naco nyene caratumye haba ingorane nini nya cane kuri ibi bikorwa dukora. Abakora umwuga wo kubarira muri urwo ruganda rugira rukwiza imyaka 10 barashima ko batari mwibarabara basegerereza nk'abandi bagendana ubumuga baza barabigize umwuga. Anne Marie Nduwimana agendana ubumuga ni n'umupfakazi afise abana bane yibaza ingene ibintu biba byifashe mu muryango iyo atijukiye umwuga. Uwo mukenyezi Nduwimana afatika ukuntu abayeho yemeza ko abagendana ubumuga bashoboye. Abagendana ubumuga muri kino gihe tugezemo turashoboye, mbere turashoboye gusumza n'abatabugendana ubumuga. Nkajewe ndiko ndaraba ibintu dukora ngaha, hari abantu batagendana ubumuga iyo bashitse ngaha banabitangarira. Hari igihe bihora bishika tukagenda nko mu exposition ukazibona umuntu ariko araza kuraba bya bintu akabona ko bure nk'umuntu ahagaze kuri bekiye zibira ariko aramwereka ibyo bintu twakoze ukazumva ariko arakubwira ngo n'ivyo bintu nimwe mwabikoze. Twege rero abantu bagendana ubumuga aho tugeze muri kino gihe turashoboye cyane, ahubwo hari hageze aho abantu batagendana ubumuga bodufata mu mugongo bakadushigikira muri ivyo dushoboye kugira ngo dushobore gutera imbere gusumba uko turi uno munsi. Abagendana ubumuga bari bakwiye kuva mu bibanza bitandukanye bicaramwo batega amaboko abarengana bagakora imyuga mito mito yobabeshaho. Nzokira Bernadette arongoye uruganda rwo kubarira gwitiriwe umwizero aratera kamo abagendana umuga nkawe. Tubona hariho abariko baradandaza ubu muri iyi minsi hariho dukwe twinshi turimo abantu bamugaye usanga yicaye asutuntu imbere yiwe ariko aradandaza. Bijya nta muntu nomwe vyonanira. Muri uko gusaba urashobora kugira amahigo ukaronka amafaranga kwiriye ukavuga uti jengira ntangure ndandaza gasukari canke ivyamwa. Muri ico gihe nimba harya wicara uri kurasaba urashobora kuhicara wafite urutaro ruri kubiyoba bikaranze ukadandaza biraruta ko baguha kuko baguhaye ni ntica ntikizi kandi n'ibintu bizokugumiza hajya ntuzigera uhava. Ivyo biruko mu gihe leta y'u Burundi yateye igikumu ku masezerano n'amategeko agenga agateka k'abagendana ubumuga. Urunani rw'amashirahamwe y'abagendana ubumuga mu Burundi IPHB risaba ishigwa mu ngiro ry'ayo mategeko. Adelaide Nyigina arongoye urwo runani akabona ko hakiri kumigwa kuri uwo muco w'abanyagihugu. Abantu bagendana ubumuga muri rusangi n'abantu usanga bakumirwa mu kibano mu iterambere